Raba Royce yakajembegete bantu b'Imana. Royce yakajembegete. Iyi modoka ndaguye kurimo amatara arabaje. Iyigenesheje Bujumbura. Oh hallelujah. This is Ferrari. Ibujumbura mpora imiduga irahari ariko ni nyene birakunda. Akasa mutwe raba indi version rero. Izi ni za modoka. Umuntu mubwira ati allo uri ibwambarangwe je ndikirire ko minota 10 ndaje umusaza raba ibugati wow raba no mateka raba awitekaniye ukaba wipowe kuri Ferrari yawe biyo bimeze neza cyane ntusamare rero ni wowe na cash yawe ndakubwira ko ndacagutembereza ibiri Dubai na vizo fumaze. Work first, Burundi is good people here work because I am working for Burundi people before 3 years. Burundi is a good people. We are working everything, no rafra, no anything. Every time go to work every day. Burundi people. Wiriwe cyangwa waramutse bivogera muherereye ndaba kuri mikoni jewe nyene juste gale kadwe fumorsa ke black mashari black beyond the camera mwita umusaza numusaza nyene nabakwiyo muri ndabazana ngaha turi mu gisagara ca Dubai aho no munsi tuje kumara imisi umukubita ari huri mu rugendo rwacu tuzobara namwe tubereke byinshi bishoboka tubereke ubuzima bw'abantu ba muri Dubai duhure na bamwe bakorana n'ama agence ari mu Burundi canke ama agence ari mu Burundi abo yashize ino kugira ngo bashobore gukurikirana abakozi babaje bavuye mu Burundi nivyo tuzokora tuzoja muri consulat tuzokora vyinshi cyane abantu b'Imana jewe sindahindura litwa juste gel kero fumwa sai ke black machine black beyond the camera mwita umusaza ndababwiye assalamu alaikum kuko nasaza abantu benshi hino nuvuga icyongereza kuri musazi assalamu alaikum ubu rero nanje sigaye nzicara bukwa kuri ndakubwira ati ahlan wa sahlan turi Burj Khalifa inzu ya mbere kwisi ndende iyo nzu bavuze ko habaye iminara y'ibaberi iminara y'inderesi n'ibindi abantu bagaragaje kugerekeranya barasura baragerekeranye kuri abarabe ko uhura n'Imana ariko nakubwira ko Dubai nje kukwereka inzu ya mbere ndende kwisi kubana natwe ndabura ko byabazikomera ariko vyongeye tubaza no kugendera bamwe mu banyamahanga basanzwe bakora n'amashasa amwe nga mu gihugu niyo yo bari yambu gusa muze kuyakira ariko ndabwira ati runo rugendo n'urugendo rugiye kubereka ubuzima bwinshi buri ngaha Dubai na cyane ko tutazokwibagira abarundi je rero sindahindura nitwa juste gale kadwe fumorsa ke black machine black beyond the camera mwita umusaza narababwiye jewe nitwa black manager ndi black ni wasanga ritukuye bizoba ryagiye mu isabuni nabi imiduga abantu b'Imana murayibona Bugari Gold Queen Point dasanzwe bantu b'Imana bimba ahantu heza ari umuti Uburundi ni pharmacy ariko Dubai nayo nibindi naratora gumara nanje aha rero nitujabuka ntabyo kwigira ngurumva ngurajabuka ngurazogira urana ya mirongo Bujumbura tudakurikiza ngo imwe irekuri abapieto ino ni ku mategeko ku malwa ikindi kintu ndiko ndiga hano hantu nuko uko zikosa gusa uhanishwa ihadabu amafaranga kubana nanje ariko vyongeye ndabwira ati uba wifuza inzu nziza nk'iyi nyene canke zimeze nk'izi za Dubai na handi ushobora kuja muri Blue Estate mukabezi mwarabonye mushingana nepo ariko arabibereka nawe nyene akubwira ati ivya Shanghai Dubai ibintu biherezwa na bashobora no kwita Kabizai Tanganyikai ubaranji kwa kure ahandi ndakubwira nti aha rero turi muri Emirates One Motors kwa kure ahandi raba imiduga myiza raba Royce
y'akazembegete bantu b'Imana, Rolls Royce y'akazembegete. Iyi modoka ndakuye kurimo amatara arabaje, iyigenesheje Bujumbura. Oh haleluya muntu w'Imana, ikibazo cyare kidezo nimusura kuvugana naco kubera waragikemuye. Ikibazo cyuko ngurumva ngo ari kigagurika ngo amazi ngo ntagishikari ya hejuru. No, raba ino modoka abantu b'Imana, raba ino modoka. Wow, kora ko wumva umusaza ingo egera iri pina ryonyene rigura ya modoka ngendesha Bujumbura ndakurahira. Wow, ko ndagukuye hariya indani ho hari izindi miduga, yindi miduga myinshi. Iri ya modoka yiruka nk'umuravyo. Umwami wo waragera igihe uhagarara. Iri Ferrari bantu b'Imana, izi modoka ziba zifise comfort na handi nzona bikwerekera kuri umenye yuko ivyo bintu nawe ushobora kuvyihereza atari Dubai. Cyana kubwiye je nitwa juste galekeje mfumorsha Black Masheri Black byo kamera mwitu musaza kwa muri Nobrati byabazikomera. Turacabandanya turi muri Dubai. Iyi ni Dubai suravuga tatu Dubai overize kubararaje byabazikomera byabazanini mpome dasanzwe. Ariko akanyuma ntovangana kubwiye nuko abantu bi Dubai bose bari busy n'ibintu byabo. Umwe wese bari ko ariruka, umwe wese bari ko ararondera, umwe wese abari mu mbona kazoza yiwe. Wona uri kuradukurikirana uri mu mbono kazoza yawe, nimba irimo ni sawa, nimba utarayitangura yiyumvire. Hama nimba warayiyumviriye warateguye icyo bita prealable, ibintu vyibanze bishobora gutuma ushika mu mbona kazoza yawe. Kumara natwe ndakubwira ko turi muri Emirates One Luxury within Moras Watches kwa kuri handi imiduga myiza ushobora kugura n'amafaranga yawe cyangwa naho ukoresheje ugasaba ingurane credit birashobora gukunda kwa kuri handi. Iyi ni imiduga abantu b'Imana, imiduga myiza, imiduga Raba Bugatti umusaza, Raba Bugatti. Wow, nice one. Raba komforo y'amasano yayo. Iyi ni version yari ivyo navyonse kumara nanje raba ibi vyose. Wow, reka ndakwereka kasa mutwe ka Ferrari. This is Ferrari. Oh my God, this is Ferrari. Ibujumbura mporambona imiduga irahari ariko ni nyene birakunda. Ucu twandikira hama tukakwereka ingene bigenda kwa kuri ahandi. Gumana natwe raba ino Mercedes Benz, raba ino Mercedes. Wow, Rolls Royce. Oh my God, raba Rolls Royce idateye amazi. Wow, akasa mutwe raba indi version rero. Nakubwiye yuko ino Dubai ifise visa vyinshi, nta kintu na kimwe nzobona sindakwereke. Kumana natwe ingurabe turacabana turi muri Emirates One Luxury within cars and watches kwa kuri ahandi. Gumana nanje. I woke up in a new Bugatti. Ndakubwira ko nje kukwereka iyindi Ferrari ingurabe. Iyi ni indi Ferrari muntu w'Imana. Izi ni za modoka umuntu mubwira ati allo uri ibwambarangwe je ndikirire ko minota 10 ndaje. Irabi raba muntu w'Imana, raba bino bintu, raba no mateka, raba aho witekaniye ukaba wipoye kuri Ferrari yawe biyo bimeze neza cyane. Ntusamare rero ni wowe na cash yawe. Ndakubwira ko ndacagutembereza ibiri Dubai na vizo fumaze. Ndakubwira nti jewe no munsi jewe juste Gael nakwemereye kubana nanje biciye muri zino video. Ndakwereke ko isi iri kuriruka nimba iri ku muvuduko w'ibirometero 500 kwijana, wori ku muvuduko ngana gute. Rota binini
ni uzokora cyane kugira ubironke ni warota bito uzuhava ubura n'intege zo gukora cyane ku yindi poem idasanzwe kumana nanje raba nino pine raba ino comfort yano makusa turacari kumwe nkuko rero nabibabwiye ubu rero nashitse ndakubwira ko batuje kuraba bamwe mu basanzwe bakora n'amagence ari mu Burundi mu bintu bijanye no gwakazi mu Burundi mbega bakora ibijanye n'ibiki ni bimwe byo tuganira ariko vyongeye ndakubwira ko intego yacu niyo kugira ngo tuze gushika iyo abarundi basanzwe bari barakora turabe ubuzima bwabo turabe ingene bamerewe banatubwira uko biyumva narijya iki kintu citwa Dubai kurondera ubuzima Dubai ari ikintu muri no mwaka ubona ko abarundi bijukiye kwa kuri ahandi ndakubwira ko vyamaze komera uyu n'umwara bari kwarandamutsa hayi kwa kuri ahandi ndakubwira ko vyamaze iyi ni point idasanzwe je sindahindura nitwa juste gale kado mfumo sha ke black machine black beyond the camera mwitu musaza ndakubwira ko vyamaze komera vyamaze kuzana iyi ni point idasanzwe abari kwa twumviriza ndabwira ati salamu alaykum nasanzino mukuramuka yari salamu alaykum gusa yambo ni salamu alaykum kwa kuri ahandi ndabwira ko vyamaze komera tuje rero nga ahanyene hitwa muri True Talent Human Resources Consultants kwa kuri ahandi ngi aha rero niyo tuje kuyini point idasanzwe ndakubwira ko vyamaze komera vyamaze kuzana iyi ni point idasanzwe kila yita juste gale ke black man nijisho ni black wasanga ritukuye izo bagiye mu isabuni biyeme kamera mwitu musaza nace ndamuzanye vyamaze nini point gumana natwe aha ucugirane na inzira bisigaye nuko tuduga tubarabe hama tuyage nabo umenye vyinshi nuko rero biba bimeze ndamusa abarundi bari Dubai bari kwakora ubuzi butandukanye hari amaterme menshi numvise y'abakera bubu ivyo byose ndakubwira ko biza kuba vyamaze nini point idasanzwe kumana nanje nakubwiye ko aha mukanya tukaba twinjiye kugira ngo dushobore kugenda ibintu bisindi point. Assalamu alaikum. Nkuko rero nabikubwiye ndakubwira ko no munsi tuje kuri amwe mu agence asanzwe ahereza akazi abantu abadispatchinga ma kampani atandukanye ndakubwira ko nkuko nabikubwiye turi neza muri Dubai kwa kundana no munsi tuje muri True Talent kwa kundi ahandi ndakubwira ko vyamaze komera nkuko rero nakubwiye tuguma duhure nishirahamwe litwara abantu hahandi muri amashantiye mama mwumva nababwiye ko hari ibujumbura hori travel recruiter aha naho hari irindi shirahamwe rica rikorana hori travel kugira ngo bashobore kugirane kubahereza akazi kwa kuri ahandi ndakubwira ko tugomba dufyonde gato ya kugira ngo bashobore kugirane kutwugururira turindire gato. Hi. How are you feeling today? Good. I'm so glad to meet you. Okay. My name is Just Gael. Yeah. I'm from Burundi. I'm a journalist. Ukuri nababwiye tukivyo turi ngaha twaje muri True Talent HR Consultancy rimo mushiramwe risanzwe rikorana na agence yitwa Holy Travel mwamubona yamitwara abarundi
gukora imana mu gihugu cha Emira Arabini ahantu mu gisagara cyitwa Dubai. Ndabura ko no musere ndi kumwe na Big Boss nawe so wundi araza kutwibwira. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Could you introduce yourself and tell us about your role in your company? My company HR consultancy. I am hired for a manpower requirement agency for Dubai. I am hiring all Africa country. Yeah. People for here, construction, cleaning, warehouse, bike rider, like this. What was your first reaction when you arrived in Dubai? Any funny or surprising moments? Yeah, because I am first time coming 2019 is a surprise because big car, all taxi here. India is and Burundi no taxi, only any persons buy and personally. Here all person taxi, all big car, Rolls Royce. Wow. On my first day here, I actually hopped into Rolls-Royce Ghost taxi. Yeah. And couldn't believe it. Dubai experience is good because I am coming first time here, and I am go to first time Dubai, Terminal 1 landing, and the first time is looking for many car is on all taxi. And Dubai doesn't seem to sleep. Yeah. I arrived at 4 a.m. Yeah. And people were still working hard. Yeah. Do you think this non-stop energy is part of what drive Dubai's success? Dubai is good because 24/7 is people working for here. Any night, day, no problem. Anywhere go, 150 people working. Yeah, sleep like this. Tea, morning 3 o'clock, 4 o'clock. Every restaurant open. Here. When I first come to Dubai, I was amazed to see so many nationalities working together on one side. It's like a mini United Nation. How does this diversity shape your company culture? All people, one company working, no problem. Yeah. Tell us about here 200 country people here living. 200, 300, all Africa country and ASEAN and China and Africa, US, Canada, all people for here living. Dubai is a best living, no problem, no safety, everything okay. Work every time is giving salary for one time not giving salary, complaint for level complaint. Here legal everything. Tell us about the kinds of jobs your company offers in Dubai. I need construction, mason, steel, settling, plumber, construction helper, and cleaner, bike rider. Too much job every time coming. Yeah, sometime coming engineer and civil engineer, electrical engineer, software engineer. Every time requirement, no problem. Month 26-day work. All company giving bonus, 1 year going to Burundi, any country return, company giving ticket, everything. And bonus 1 month salary. 1 year working, one company. 2 year go to back, 2 month bonus and ticket. All company giving. How long has your company been operating and what? Here 6 years for my company, 2020-19, after COVID, before COVID. 6 years. Yeah. What type of projects have you completed? Almost 1,000 project complete, construction, too much here. Dubai, 70% work for construction, 30% cleaning, bike lager, like this job. Because here too much construction and oil and gas field. We are seeing more and more Burundians working in Dubai. What qualities do they bring to your workforce? Workforce, Burundi is a good people here work. Because I am working for Burundi people before 3 years. Burundi is a good people. Here working, everything, no rafra, no anything. Every time go to work, every day. Burundi people. Good.
Because all company asking every day go work. Burundi people every day go work. Only Sunday is a holiday. Do they have particular strengths that set them apart from others you hire? No, Burundi is same good. Burundi, Ghana, Ethiopia, all people of Africa good. Some people is crazy. 100 people in 5, 4. In 95, 96 is good. Wow. Here any problem, we go to police station. No here fighting, no anything. Here not Burundi. Here Dubai, any problem go to police station. Any problem police tell, police everything solution. Here no any not legal is a fight here ban. Even any problem unlegal case, government direct deport for Burundi. Simple. Yeah. Workers sometimes complain that they don't get paid for their first month. How does here first month? First month. No, first month because here make you ID, make you everything, make you bank, not pay. After everything finish, after company same time pay. After every month pay. 2 year pay, after go to return, and all bonus, ticket, everything company provide. After 2 year. After 2 year before going, pay for ticket, directly go for you. Because company no pay ticket. After 2 year go for home country, company pay ticket. What benefits do you workers receive when they join your company? My company joining, every time I good facility, kitchen facility, accommodation, transport, and every month 10 is giving salary. And 2 year people work, after go to home country I giving ticket and bonus. And every month people 26 day work, I giving every month another bonus 50 dirham. Because some people not go to 26 day work, some people want 2 day every month holiday. 4th Sunday another 1, 2, 3 no go to work. So company policy go to everyday work, I giving company another 50. All company. Thank you for the interview. Okay, thank you. Nuko reka nabashimire bose mwavuye murimo murabana natwe. Ndabura kuno munsi wari umunsi wa mbere, umwanya wari wabaye muto bivanye naho twaje gukora ikiganiro, ariko byongeye tuzofata umwanya ukwiye dusanga abarundi aho bari tubakoresha ibiganiro, tuyage nabo, tubereke ubuzima bw'abarundi. Uno munsi twari kubatembereza mubone Dubai gato, ariko vyongeye duhure n'ubundi muntu umwe iminota mike mu mwanya muto yarafise, yemeye kuduha nawe yarafise umwanya muto, ariko tuzokora ikiganiro kiramvuye kwibi bintu kumana natwe. Asigaye mugwe muri connecté kwa kuri ahandi kuri micro ya jewe nyene juste gael nyuma kamera musaza na burati baba sala vista ula ushuro mushuro kushula none